senga ndavuga ati Imana naragiye ndibuka nagiye mu cyumba ndabwira abantu abo kukaraga ati nsengera nafise dode nsengera ndonka amafaranga cyo nkeneye n'amafaranga nanje ndafukama nyene ndasenga ndavuga ati Imana je ndakeneye amafaranga nimba ujya mu mugobwa ari wowe wanje wo mu buzima ari umudamu wanje nyereka ikimenyetso cyo kuma amafaranga ya dohote rumva natugiye dote yasigaye nk'ukwezi kumwe nta mafaranga nari mfise ho nararaba umutare nari mfise nkaraba ati ndakuyemo dohote Maria je yonzo ishikako turabaramukije cyane abanwanyi bagisha TV mukunda gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose ku mpera zine z'isi. Uyu munsi twatewe iceka ridasanzwe ryo kugendera umwe mu miryango y'abakristo dusanzwe tuzi ituye hano Nairobi, umuryango wa Odifax. Reka dusabe wowe utarakora subscribe kuri channel yacu ya Gisha TV ko kora subscribe, twongera dusaba wowe utarakanda kuri notification ko kora ukahakanda kugira ngo bikunde ibiganiro byacu bize bigushikira bitakugoye canke utarinze urarondeza uko ikiganiro kigiye ko cyo kigushikira muri telefone yawe. Ego hama twongera dusaba nawe we udakora j'aime udakora na partage ko bikora kuri page yacu. Murakoze cyane. Reka rero dusabe Odifax nkuko twamugendeye aramutse cyane abanwanyi bagisha TV. Murakoze Odifax, murahawe kazi. Ego murakoze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Odifax, ndize Imana yaranteye iteka impindura izina yitwa Papa Armstrong. Hama nkaba ndi kumwe n'umufasha wanje ngaha Imana yampeza gice. Ego murakoze cyane. Reka dusabe no mutambukanyi wawe nawe aturamutse abanwanyi bagisha TV none. Kaje mama. Ego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nk'abantu mu mama abanitwa Nadia Imana Chanel. Nanje nuko Imana ntiteka impindura izina. Abandi nitwa Mama Armstrong. Umufasha wanje akaba ari nyine. Murakoze. Ego hama tubabaze akabazo kamwe Papa Armstrong, mwoba musengera muri heshengero? Dusengera muri Transformation Church riri Nairobi, Kasarani Mwiki. Ego murakoze cyane. Urumva tutewe iteka ridasanzwe ryo kugendera umukristo umwe mu bakristo bo muri Transformation Church. Ego mwarahezagiwe cyane. Hama nimba atari kinyegezwa musanzwe mutuye he ngaha Nairobi? Kano gace twabasanzemo kitwa gute kuko twahabanye ahantu hari amazu meza hasa neza ariko ntitwamenye ko hitwa ho bahitwa gute? Navuga yuko ari muri ni Mombi, area ya Mombi. Mande yarangata hospital. Ko hit. Murakoze cyane. Hama Imana ibahezagire cyane. Reka nebarize Mama Armstrong nimba atari kinyegezwa ngo mwakoze ubukwe byari turabona murafite umwana ameze nk'ukuze cyane mugabo adakuze nyene yani akiri muto mwakoze mariage nka ryari nimba atari kinyegezwa kandi nimba mukivyibuka ariko ndizera ko mutavyibagiye? Nuko twakoze mariage uyu mwaka urangiye ari mu kwezi kwa kabiri. Yego ngira nta byinshi mfite no bivuga ko nubwo umwana ntabwo akuze aracari mutoya ku mezi makeya. Yego ego murakoze cyane. Hama turumva igihe mwagizemo mariage ni igihe kitari coroshe, igihe twari twimiriza mu bihe bavuga ko ari bihe vya corona. Ese byaraboroheye kugira ngo mwibanireho nka kumwe bavuga ngo abageni baba bari mu munezero none sanga babayeho mu buzima buryoshye cyane? Ese mwebwe byaraboroheye cyane nko mu bihe twari tubona ko ari gihe corona yamaze akanya gato cyane kirashika ngaha muri Kenya? Ngo muri make ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe kuko ndibuka nkoze mariage imaze guhera twamaranye nk'imisi nk'indwi imwe. Tumaranye indwi imwe rero
ndavuga ati reka nje guhangayika twari tumaze kumva korona ivugwa ariko ntitwari bwamenye ko ibintu bizokara twagira ngo bizohera iyo mu Bushinwa nyene bavuga byatanguri bimaze kugenda uko jewe nararavye ati reka nsimbire guhangayika hanze y'igihugu kugira ngo mare y'imisi 10 ndondere agafaranga gashobora kudufasha mu rugo kuko ntibyari byoroshye nibaza umuntu yo avuye mu bintu vya mariage ko asigarana ubukene maze gupanga uko yuko mara y'imisi 10 urumva nkishikayo nyene baciye bugara imbibe ibintu birakomera ubuzima nyene buragora kuko urumva ko nari kure kandi twe tumaranye imisi mike gose nabako bitari byoroshe mbona byari byoroshe. Reka tubaze mama Armstrong, ese mu gihe umugabo yari yaragusize akaja muri ico gihugu ca Sudani nkuko babitubwiye hama akaca ahura n'ivyo bibazo twumvise ngo bashe bamugaraniraho ubwa mbere ukivyakira kumva ko buganye paka hama ukaceruka ko umugabo bamugaraniye muri Sudani wavyakiriye gute ko ncuro ya mbere wiyumvise gute? Ego murakoze kibazo mu badede. Ego ku bwanje nanjye ntibyari byoroshe mu gihe umugabo amaze kugenda nkuko yabivuze inyuma y'iyo misi ngari yavuze ko azomara y'imisi 10 ariko yamaze ko nijya misi 10 maze kurengana ndavuga nti reka nihangane basi nuko kwezi kumwe ndabe ko ashobora kugaruka. Ego benshi urumva byaraborohera kuko bavuga ati basanzwe babimenyereye abandi bakavuga ngo nibisanzwe ariko je ku bwanje gute cyuwanje ntibyari byoroshe kuba umuntu nasigaye mu rugo ngaje nyene nakoze ubukwa nta n'ukwezi turamara kacubona umuntu biragezeho aragiye cyo kwezi kurarangiye atagarutse ukundi kugakurikira nkuko Imana yashizemo ingabire kwihangana sibose bagiriko kwihangana narihanganye ndavuga ati reka nihangana ayo mezi yose nimba Imana izovuga ati reka igihe kirageze ko umuntu afungura inzira kugurura rero muri make je nibyari byoroshe nyene ni hamwe nyene umuntu yihangana akavuga ati igihe kizogera byuguruke. Yego nibyo. Murakoze cyane tumva ntibyaboroheye cyane kabisa ntibyoroshe na gato. Odifakisi umaze kumva yuko inzira zugawe utari buje kuraba madame wawe nkuko wari umusize ari umugeni atagiye kirekire mwari bwamarane tumenyereye benshi bamanza bakaryoherwa bakavuga ngo bariko baryoherwa mu bugeni bwabo. Wabyumvise mu gute wumvise ko bugaye imipaka uri hariya ane wowe wari warakunze waheruka kubakana nawe mwaheruka kuba umwe wamusize mu gihugu ikindi atari curimo wabyumvise mu gute? Byari byoroshe kabisa twari mu bihe bitoroshe urumva nyine narabuze icyo nkora ndavuga ati none n'ubundi ko atanzira ihari gusa icyo nagerageza navugana nawe iminsi yose umwanya wose navuga yuko nk'amasaha nka 12 yahera turiko turavugana umwanya wose aho ndi tuvugana kugira ngo aguma aremye urabona yarakiri no mushasha mu igihugu urumva kandi yarafise irungu ntibyari byoroshe urumva nagerageza uburyo bwose bwo kumuganiriza umwanya wose kugira ngo areme ashira ubwoba kandi abone ko atabikomeye byahatari bihari kandi nivyo birimwo navuga ati tugume dusenga kugira Imana yogurura inzira igihe kigeze dusubira tubonane. Nimba atari kinyegetswa woshobora kudushingira intahe akanya gatoyi k'ubuzima wowe warabayeho hariya muri Sudani mu gihugu utari umenyereye kubamwo mu gihe washitseyo bakugara imipaka bakugara n'amasoko kandi ibyo wari ugiye gukora bavuga ati ni ibintu byari bikeneye isoko ushobora kudushingira intahe ukadukiza ku mayange ubuzima wabayeho mu gihe cyose wamazeyo? Mu gihe namazeyo nkuko nyene umuntu yamaze kumenya Imana iyo umaze kumenya Imana kandi ukitwareka gusenga Imana ibana nawe unovuga yuko ibintu byabaye Imana yagiye iranshira inzira Imana igendera irandinda ibana nanje n'ivyo bihe byose no kuri ndashima ko Imana itigeze yemera ko umudamu wanje ari ubusa cyangwa ngo agire ikibazo gikomeye
gikomeye cyerekanye n'uburyo ko Imana yagiye iranshira inzira n'ukuri sinzi mbajije byinshi sinumva n'ingene no bivuga kuko ni ibintu byabaye nk'ibitangaza kuko ntibyari byoroshe murabizi rero urabivuga uko byumva kuko benshi turakunda kumva ngo yagiye nk'akarorero urakunda kubona abantu bavuye nko mu kindi gihugu iyo baje muri iki gihugu sanzwe turimo kinyene cya Kenya urakunda kumva ngo naraye inzara undi nawe ngo natunzwe n'11 shiringi rimwe ry'icumi ryo narariye yani nakumbura kimwe ndakirarira ndaryama abandi ukazamva ngo urumva ugasanga ko barazana nyene ibintu nyene ubona neza yuko byabagoye igihugu bashitsemo kitabakiriye neza wewe urumva muri Sudani hakwakiriye neza washitse ubona aho uryama ushikubona ifungura neza nyene muri iyo sansi muri Sudani novuga yuko kuko sinari ngiye ndi mushasha urumva niyo kuva muri 2013 niyo naba nagiye muri 2013 ino muri Kenya naje mu 2010 n'indwi niho nazino hama mbona ni heza no hatungira umuryango Bonjanga ati rero ko nkunda kuza no muri Kenya kubw'ubuzima reka umudamu wanje ndamuzane ndamukure mu Burundi azabe ngaha mugenzo wanje no ku muvyi wanje nyene by'ubuzima abarihomba mbe mushikire mu rugo muri make rero ngiyeyo ntivyangoye kanini kuko niyo nari nsanzwe nkorera nari ndahamenyereye urumva ahantu nabaye imyaka 5 urumva ariko novuga yuko Imana rero yagiye iranshira inzira kuko naho nyene ntivyari byorosha amasoko yarugawe ibintu byose birugagwa tuguma mu nzu ariko novuga yuko Imana yagiye irabana nanje gusa ubuzima ntibwari bworoshe kuko urumva nyene ubuzima nimba wahora ujya kabiri ku munsi cyangwa gatatu urumva aho gatatu ntako wajya urumva umudamu nawe ugasanga nimba habonetse ico gihumbi ugasanga kiriye nk'imisi nk'itatu cyangwa nk'ine kugira ngo imisi igende ije imbere ubuzima bubandanye novuga yuko bitari byoroshe kabisa iki gihe nta muntu n'umwe yari yorohewe nyene kubera ibintu vya corona ariko mu ivyo byose ndashima Imana ko yagiye iraca inzira gendera nyene iremye ibintu bigenda neza gushika ubu nkaba ndi kumwe n'umudamu wanje n'umuryango nako n'Imana yaduherezaga n'umwana ibintu bimeze neza Imana yarabikoze hama mama Armstrong tukubaze nawe akabazo gatoyi niba atari kinyegezwa ushobora nawe kudushingira intahe gato cyane ko ubuzima wari ubayemo mu gihe umugabo atari ari hafi yawe yari mu kindi gihugu sinawe byari wari ubayeho gute gome nto byashika kumva akarungika ariko ntibyari byo bishishana kuko atari karakora wabaye mu buzima bumeze gute ushobora kudushingira intahe gato Ntabwo murakoze kibazo mumbajije kubaho nka kumwe bavuga ati ngo umuntu kwibana wenyine ubwiwe ari ibintu bitoroshe cyane mu gihe umugabo ari kure y'umugore habamwo intambamyi nyinshi cyane ibibazo byinshi ndetse umuntu akiyumvira byinshi hariho bamwe usanga biyumvira ati ndetse none ko umugabo ari kure bimeze gute cyangwa bigenda gute hariho abashaka kwiyumvira ati ndetse iyo myaka yose amaze nta wundi mugore we barondeye hiye nagaciyemo gusa birashika navyo nyene bibaho ariko ibyo nta kibanza nabihaye ko muri jewe kuko nari ndamwizeye mvuga ati nubwo ndi jenyene hano ariko ndaje imitima iri hamwe ibiri nitandukanye kubaho umva ubwanje kuba jenyene nta nibyari byoroshye n'ubu ari naho abisaba ngo agomba asubire hariyo nkabimwanyira kuko narabonye ko ntabyo noshoboye wiyumvira ko bushaba basuku bw'abariya nayo gatabyo noshoboye kabisa nuko bimeze ariko kimwe n'ibyo ndizera Imana yarahabaye nkuko mwabivuze hama nimba atari kinyegezwa hano mbise ko Odfax kuva muri 2013 ngo yari muri Sudani hama ndizera ko mama Armstrong nawe yari Burundi ntiyari gwitwa mama Armstrong yaracitwa Nadia yari Burundi ese none nimba atari kinyegezwa mwaba mwahuye gute mu gihe
twumva igihe kirekire umwe yakimaze muri Sudani undi ari Burundi umunsi tukaba turi Nairobi mubo mwakundaniye hehe mwakundaniye i Burundi mwakundaniye kuri telefone mushobora kutubwira kugira ngo abantu banyu kuri Gisha TV nabo bavyumvireho urakoze cyane navuga ko ari birebire kandi ntibyoroshe ariko ndashima Imana ko yaduhuje ko Imana ifise ukuntu ihuza abantu twe dushobora kwiyumvira byinshi ariko ugasanga niyo nzira Imana yaremye yo kugira mubonane n'uwo muzokubakana ubuzima bwawe bwose novuga yuko ni ntayikomeye uko nkiri umusore ntibyari byoroshye navuga ko bitari byoroshye ndibuka nkishiga muri Sudani hari ibintu bitanu nasengeye ibintu bitanu ndandika no gakaratasi mu byo nasengeye n'umudamu yarimo ndavuga ati Imana ndakeneye umudamu ameze uko ndibuka nagize amafungo y'iminsi nk'ibiri naho nari muhe bitoroshe ndasenga ndavuga ati ngira umudamu ameze uko azonkundira umuryango umudamu azonkunda umudamu mwiza foromye uku nyene ndahangura kumurema ugati umudamu vraiment avyibushe ameze uku urumva nyene umusore abafise abantu noneho umuntu wese abafise umuntu akundi nge nameze mbo rero maze gusenga mw'ivyo mw'ubwo buzima narimo nagenda ahura n'abakobwa benshi batandukanye ariko harageraho umuntu atirimuka cyangwa akaja mu ntege nke bakunda nk'umukobwa ukiyumvira ati mbe basha mwe nasengera yoba ari uyu urumva wowe ukagomba kuyihutisha ariko hataragera ariko ndashima mw'ivyo Imana yagiye irandinda gushika yaho mpura n'uyu ndibuka mu 2019 naratashe ntashe intayanje n'indehende ntashe ntashe hari umugabo twari dukundanye nawe yari umuyisilamu kazi ariko nawe yambwira ko azohinduka vya bindi ukunda umuntu ukiyumvira ati ni umuyisilamu cyangwa kwemera ko azohinduka ariko muri we nta byari birimo kuko umuyisilamu murazi guhinduka ko bigoye Imana yonyene niyo nishobora kumuhindura ndashima Imana rero mw'ibyo byose aho nakundana n'uyu navuga ati kumbure yo baruyu ariko ntiyariho maze kuva mu 2019 naragize ibibazo bikomeye mu buzima tumaze guhebana n'uwo mukobwa ndavuga ati rero ubu by'abakobwa ndahevye byo kurongora ndahevye ngo maniyicarire haragera naho nja mu ntege nke ndagomba gucikiza ariko kuko nari mu mugambi w'Imana Imana irandinda kuko yari ifise bigomba kumpuza nawe rero ndabise kazini wanje aba ku Musaga niwe yari umugenzi w'uyu barigana umva bari bazinanye ibintu byinshi niwe yampanura ambwira ati wewe ujya mu Islamukazi wari wazanye nari nabonye ko mutazobana kuko nyamukobwa yarantegeka noneho ndashima Imana yamunkuye ko ntitwari kubana nivyaye ndi mucamo bana wicuza rero bimaze kugenduka arambwira ati je ndafise umugenzi wanje twiganye ndamuzi muri byinshi je ndavuga numva umenga izo story ntazo nkeneye kuko nyene nugakora nakomereze mu mutima ariko je nakumasenga avuga ati Mana urazi ko nagusavye umukobwa kandi ameze ukuntu Mana uravyibuka none ko haheze imyaka myinshi urumva rero nuko guteba Imana kumbe yari kirakora ibintu irakora ibintu mu nyuma rajama nimero zo mudamu wanje hama rero mpaye kuri telefone turavugana byabaye nk'ibintu by'igitangaza kuko tumaze kuvugana urumva we ko yaranzi kandi ko yaramuzi kandi nari ndamwize navuga ati nashobora kuma umuntu azi ko afise ingeso mbi azi ko kuko yarazi ibyo uwo mugore nkeneye uko ameze urumva rero turavugana n'uwo mukobwa umudamu wanje turavugana biba birebire urukundo rurakura tutarabonana mugamu y'ibyo kuko nayenze ati arakijijwe kandi araririmba navuga ati uko biri kose nasabye Imana muri rigirano yogendereye wari waramaze kumenya ko vyoshe je navuga ati nkeneye umudamu avyibushe urumva umva hari mugihe mutari bwabonane ko mugihe mwari mukivugana telefone waramenye ko avyibushe afise inzobe nk'uko kuko kazini wanje namubaza tubona ameze gute afise tayizi imeze gute mu maso ameze gute
noneho ndamutelefona video call turabonana ndavuga ati urumva turabonana hamaro ntegura gutaha neguye kujya kumuraba nagiye muri Sudani nibuka mpura n'ibibazo bamfungira ku mupaka ariko barandekura ndinjira muri Sudani kuko nakoresheje uburyo bunini sinabahigiye bo hamaro ndavuga ati rero reka ntegure dote rero kugira ngo nzoze ndagutora leta civile muri byose aho hose muri byo byose twaguma tuvugana naguma nsenga avuga ati Imana nimba ari umukobwa nyereka ibimenyetso cyanke munkureko kuko bose ndibuka twakundanye narasenga avuga ati Imana nimba atari uyu ugiye urabe ingene ubigenza umunkureka ariko nimba ari gwanje tugumane hama rero haragera kuri dote yageze ata amafaranga mfise arambwira ati tegura mbwira itariki ndazibura kuko atagafaranga nari imvize ariko ndasenga ndavuga ati Imana naragiye ndibuka nagiye mu cyumba ndabwira abantu abo kukaraga ati nsengera nafise dote nsengera ndo nk'amafaranga cyo nkeneye n'amafaranga nanje ndafukama nyene ndasenga ndavuga ati Imana je ndakeneye amafaranga nimba ujya mu mugobwa ari wowe wanje wo mu buzima ari umudamu wanje nyereka ikimenyetso cyo kuma amafaranga ya dote rumva natugiye dote yasigaye nk'ukwezi kumwe nta mafaranga nari mfise ho nararaba umutare nari mfise nkaraba ati ndakuyemo dote mariage yo nzoyishikako ariko hamwe no kwizera navuga ati nimba ari Imana yayivuze nimba ari uwi wanje Imana izocinzira ndashima Imana yaracinzira ndaronka amafaranga mu kwezi kumwe naroza amafaranga ya dote ibintu byose bigenda neza ndarungika ndarakora dote imeze neza ndashima Imana yankora ibintu yaranteye agateka n'ukuri ku bintu ntari inziga hamwe no gusenga nyine urumva ko Imana yagize ikikora hama rero haragera kuri mariage ndategura ndataha ngiye kubonana n'umudamu rero asigaye ko mariage urumva ko ino muri Kenya namaze gushinga itariki ariko mva muri Sudani ngiriki ngena mu Burundi kwaza kumutora ko yambwira ati jewe sinshobora kubona ndakoze leta civile ndavuga ati rero ahubwo ni vyiza naje nabigomba Imana iranshira inzira iramana udufaranga ndagenda turakora leta civile ibintu bigenda neza kandi nasanze vraiment uko nasenze nsaba Imana niko nasanze umudamu ameze yego no bakari kwari migisha nagize ni ibintu vy'Imana ndashimira Imana kuko si byabo bose kandi ndamukunda gose kuko nawe arankunda ndabizi kuko abise byose byo nipfuza niko ameze no kuko Imana yabicyuhaye rero yego nuko bimeze ni nahe ndende urumva ko ari birebira nagenda aje kumayange urumva sino yivuga byose ngo ndabimana yego mama Armstrong nawe yatubwira mu gihe yumvise telefone y'umuntu akumva ngo ni telefone y'umuntu ari muri Sudani ntazi wariwe ntamuzi ese wabyifashe mu gute mama Armstrong telefone y'umuntu ari muri Sudani nawe n'umukobwa n'ubwiheza amashuri sinzi ko ari waraje no kwari ukiri ku ishuri umva ko yarangiwe n'umuntu mwari mwariganye wabyifashe mu gute mama Armstrong bavuga ku bwanje ku giti cy'uwanje nuko nabivuze nta byinshi mfite nabivuga ko byishingira yabivuze burya kwizera umuntu aba ari ikintu kigoye cyane jewe nk'uko namwizeye kubera nzi ko mubyara we atoshobora kubera nawe yari umuntu akijijwe cyane atoshobora ko nogwa mu manga cyangwa nawe yogira ikibazo nk'uko azi nyine ko ari umuryango wiwe ahitamo kunyizera avuga ati kandi si ukuvuga yuko yari ryo nyine mu bagenzi be afise ni benshi bariho ariko urumva ni hamwe Imana ivuga ati ifite inzira nyinshi icya mbere ni ugusenga ibintu byose biva mu masengesho inyinshi yose iva mu masengesho kuko hari usanga abakobwa benshi iyo bamaze kuronka umuhungu amaze kumuresha akamubwira gutya kuko hariho abavugisha ukuri n'abandi babesha rero kubw'ibyo kugira urwanye iyo ntambara ugira amasengesho umaze kujya imbere y'Imana ukayitakambira ko ndaje Imana irishura je nanjye narinde kubisengera nsaba Imana umugabo akijijwe yamaze kumenya Imana umugabo afite urukundo yo nkunda akankundira umuryango
kuko bose bagira iyo mana yo kugira ashobore kuronka umugabo amukunda nkawe nyine, kuko hariho abandi bifuza iyo bamubonye umugabo wanjye iyo turi kumwe bakifuza ngo bakeneye umugabo nk'uko nawe ameze. Nuko ndabishima Uwiteka, gusa icyo nohanura abakobwa bandi nibagume ku mavi basenge, byose biva ku mavi. Kuko ntibyizana uko nyene ngo si ibintu wovuga ati umugabo ndamukeneye ngo cyo byizana uko nyene, oya ni ibintu ugenda ku mavi ugasenga ubwira Imana, kandi Imana nayo irumva iragucira inzira, ntumenye inzira aho iyo yaciriye. Nkuko mwumvise kuri example yiwanje ukuntu Imana yanciriye inzira, ivuga yuko reka nce kuri uyu ariwe bagira gute babiranye. Rero nuko byagenda, nuko nta byinshi mfite n'ubuntu bavuga muri ibi, ariko nimba atari ikinyegezi uko biri kose wumvise telefone ivuye muri Sudani wararyohewe cyane. oya Wabyifashemo cyangwa wamanje kumera nka babandi ngo reka tujye kubisengera umanza kubyanga? oya tuko nabaye pe. Urumva wabuze kugiye kugura kuba baravyese, urumva nta wabifashe nyene. Nego aho ni sawa. Reka abantu umwe navuze ngo abantu bagiye gutandukanya, hariho ngo agiye warira, agiye watanabikwereka, agiye watekana cyangwa agiye wasara. Maybe ngira ngo nawe yiryohewe uratekana cyane. Ego hama nukuri murakoze cyane ku kiganiro, nukuri turiko turagiranira, turiko mwaduhaye nukuri ibiyago, nukuri bimeze neza biryoshe, twanezera n'ukuntu mwatwakiriye. None ko twumva mwahuye n'intambamyi zikomeye cyane mugihe mwari mwaramaze kubaka muri ngaha Nairobi, mwarahuye n'intambamyi zikomeye cyane, sikintu cyoroshye gukora mariage n'umuntu akaca agenda kandi ukacumara igihe kirekire urasubiye kumubona, ariko mwebwe turumva Imana yarabakomeje. Ni kihe kintu mwoshobora kubwira abandi bantu baba bari barahuye n'izindi ntambamyi, canke mushobora kubwira abandi bantu nabo bihora bishika bakakora mariage, iyo bubatse ukaca usanga umugabo aragiye kumvo z'akazi, ukaca usanga umugore agumye muri iki kibanza, ubundi mugabo agiye mu kindi kibanza. Bamwe urashobora gusanga umugabo yaciye agenda mu bandi bakobwa, ariko mwebwe murumva mwabaye muri bamwe babahizi, twumvise mwashoboye kwihanganiranira, umugabo yari akagumiza umutima ku mugore, umugore ahari akaguma yiyumvira umugabo. Ese ni giki mushobora kubwira bamwe mu bantu banyu badukurikirana kuri Gisha TV nk'akamanuro gatoya? Ngo nk'impanuro nobaha nobaho kwihangana no kwizera, kandi no gusenga Imana, kuko hamwe no gusenga byose bigenda neza. Sinovuga yuko ari ubuhinga canke ari kubera ukwihangana gukomeye, ariko umuntu ashobozwa no gusenga. Umuntu ashobozwa no gusenga, kuko Satani aguma akora. Rero utari kurasenga usanga ibigeragezo ari byinshi, kuko urumva ko uri mu bihe bitoroshe. Nk'umuntu amaze nk'iminsi agize mariage nk'indi cyangwa ukwezi, urumva ko bitaba byoroshe. Ariko ubusenze Imana iragufasha kwihangana gukomeye, hama ibintu bikagenda neza. Rero ni impanuro nobaha. Mama Musoro nawe ni impanuro ushobora guha abagenzi bawe bashobora gushikirwa n'icyo kibazo n'icyo wagize mu minsi ndetse itari niya corona, kuko ni ibintu twabonye abagabo n'abagore bagatandukana ari bakigira mariage. Ni kiko ushobora guhanura abandi bagore bagenzi bawe canke n'abari inyuma yawe batarubaka ariko bamaze kubaka, bigashoboka bagahura niyo ka impanuro mbona no haba mama, nuko umugabo abo yoba yaragiye kure agiye nko kurondera ubuzima, icyo mbona ni ukihangana nubwo yoba yatebye, ukihangana ukamusengera, Imana ikabandanya kumurinda iyo ari n'ibyo arimwo, Imana ikabandanya kumuhezagira, kuko iyo imaze kumuhezagira iba ariko irahezagira namwe yasize hiyo. Niyo mpanuro mbona notanga. Ego murakoze cyane, Imana bahezagire. Turanezerewe cyane no ku biganiro tugiranye namwe. Imana ishikare kubaha umugisha, kandi ishikare no kugira iki kwivanga mu byanyu, bishishikare bigira iki bijya imbere, Musoro akurikirwe, mugire n'abandi, urumva mubyare menshi muzadehe ko natwebwe. Murakoze cyane, Imana bahezagire. Amen. Hama turashimiye abariko baradukurikirana kuri Gisha TV, abariko barakurikirana kino kiganiro cacu. Imana bahezagire. Twongera dusaba wowe utarakora subscribe ko ikora, ntibagere gukora like, kandi ntibagere no gukora partage kugira ngo bikunde kino kiganiro. Ndibaza cyakunezereye, ukirungikira n'umugenzi wamwe canke babiri kugira ngo nabashobore kugira iki bashobore kunezerwa canke bafashwe. Murakoze cyane.